Ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi b'ikiganiro ku kivi. Uno munsi tuja kugaruka ku bikorwa bimwe muri vyinshi vyaranguwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE mu kwezi kwa Ntwarante uyu mwaka w'2021. Kukaba kwari kwa kwezi kwahariwe umukenyezi. Idonido ni mukanya. Ukwezi kwa Ntwarante umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaguhereye ku kivi, aho kwigenekerezo rya mbere yateye iteka ibirori bijanye n'umunsi wa Afrika wahariwe kugaburira urwaruka ku mashure, ukaba wahimbarijwe muri komine ya Gashoho intara ya Muyinga. Mw'ijambo yashikirije kuri uwo munsi, Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE yasavye abarundi bafise uburyo kandi babishoboye gushigikira uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure kugira umugambi ukwire ku mashure yose kandi ushobore no gutsimbatara. Yasavye kandi ishirahamwe mpuzamakungu PAM uburyo bwahora bukoreshwa mu kunguruza ibifungurwa biva hanze y'igihugu kubwongera ku buryo butegekanijwe bwo kunganira uwo mugambi wa leta kugira ngo amashuri ashikirwa n'uwo mugambi yiyongere. Kuri uwo munsi nyene Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE asanzwe ari nawe muhetsi w'umugambi wo gufungurira abana mu mashure, yaratanguje isekeza ryo gutera ibiti vy'ivyamwa ku mashure asanzwe afungurira urwaruka kugira ngo nivyamara kwera abana babifungure gutyo vyunganire imfungurwa basanzwe bahabwa kandi uwo mugambi ubandanye utsimbatara. Twishimikize ubumenyi kama mu bijanye no gufungurira urwaruka muri Afrika kugira ngo duteze imbere imigambi irama yo gufungurira abana ku mashure muri kino gihe duhanganye n'ikiza coronavirus kidasize inyuma n'iki gihugu cacu, muri kino gihe ndetse n'inyuma yacu. Ico civugo c'uno mwaka kiradukebura ku mugambi wo gufungurira abana ku mashure dukwiye gukora kandi dusanzwe dukora, ari naco gituma twagomba duhamagarire abarundi bose gushigikira uwo mugambi wo gufungurira abana ku mashure, kuko turazi yuko hariho amashure atarashikirwa n'uwo mugambi. Twagomba tubahamagarire ko umwe wese yogira ico aterereye. Aho notanga nk'akarorero, nk'ufise nk'umwimbu mwinshi akarungikana nk'umwana ibiharage kugira ngo basahirize barya abana nabo iwabo batashoboye kuronka. Ivyo bizotuma amashure yose uwo mugambi ushikirwa kubera twese tuzoba twabigize umugambi wacu. Ishirahamwe PAM si ivy'ubu gusa ryamye rigaburira abana ku mashure, natwe tucaruka ku mashure yisumbuye twarafungura ibifungurwa iryo shirahamwe ryazanye. Muri ico gihe rero ibifungurwa vyaza bizimvye kuko vyagurirwa mu yandi makungu hanze y'igihugu. Turavye uburyo bwo kuvyunguruza vyaza n'indege canke bikaza n'ubwato. Ubu rero n'amahirwe kubera bigurirwa mu gihugu cacu, twibaza ko bizoza bizimbutse mu cifuzo dufise c'uko abana bose b'u Burundi bokwigwa n'uwo mugambi nk'umuvyeyi nta mwana n'ikinono.
ubwo buryo barakoresha mu kubyunguruza n'ubwato canke n'indege bogerageza bakabusabikanya kugira ngo abana bose bashikirwe n'uwo mugambi wo kubafungurira ku mashuri. Ni muri iyo ntumbero saba abarongoye umugambi wo gufungura abana ku mashuri bafatikanije n'iryo shirahamwe PAMU ko bokora ibishoboka kugira ibifungurwa bigurirwe ngaha mu gihugu cacu, na cane cane muri kino gihe amakoperative ariko araba menshi mu kuyatera intege nuko twogurira ibifungurwa muri ayo makoperative. Mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanzwe uhimbazwa itariki 8 Ntwarante uko umwaka utaje, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yarishikiye kuwa 18 Ntwarante ku bitaro vy'akarere vy'intara ya Gitega ahasanzwe hari ikigo Urumuri cakira kikongera kikavura abakenyezi bafise ingwara yo mu kigo, aho yaragiye abashiriye agakemanyi kagizwe n'ibikoresho vyo kwa muganga. Yarashikirije kandi abakenyezi bagwariye muri ico kigo imfashanyo igizwe n'imfungurwa n'ivyambagwa n'ibindi bikoresho. Agishika kuri ivyo bitaro, Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE yabanje kugenzura inyubakwa ishirahamwe Bonne Action Umugiraneza ririko rirubakira ikigo Urumuri kugira ngo abakenyezi bacitura baronke aho bavurirwa hagutse kandi hakwije ibisabwa n'amategeko. Ni mu gihe ico kigo kirinda gutira ibitaro bikuru vya Gitega icyumba bakoreramwo abo bakenyezi. Mw'ijambo yashikirije kuri uyo munsi, Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE yasavye urwaruka rw'abigeme kubaka hageze, abari mu mashure babanze bayarangize. Abakenyezi nabo yabasavye gupimisha imbanyi hakiri kare kugira abaganga bakurikirana ubuzima bwabo n'ibibondo bibungenze. Abagabo nabo yabasavye gukomeza gukunda abapfasoni babo bagakurikiza ivyo bemeraniye imbere y'abakozi b'Imana bagitangura kubaka. Nayo abakenyezi bashikiwe n'iyo ngorane y'ingwara yo mu kigo, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabasavye kwitura abaganga kuko ari ingwara ivugwa kandi igakira. Twagomba duhanure urwaruka rwubaka hataragera. Murazi yuko izo ndwara zifata cane cane abantu bariko baribaruka iyo batevye kugise canke iyo batagiye kuraba abaganga. Kugwaruka rero rukiri ruto twobahanura ko boja kubaka hageze, abari mu mashure bakiga amashure bakabanza bakayaheza hanyuma bakaja kubaka hageze. Kubagiye kubaka nabo twobahanura ko batwaye imbanyi kuva kisama ko bokurikirana neza iyo mbanyi bakaja kuraba abaganga bakababwira ico bokora kugira ngo bagire amagara meza nabo bana baze bavuke bamerewe neza. Muri uko kwezi kwa Ntwarante kwahariwe umukenyezi kuwa 19 Ntwarante, Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE yarishikiye muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura afashanije n'ishirahamwe Merck Foundation. Yarahaye imfashanyo abakenyezi 100 bahora bakora urudandazwa, ariko kubera ikiza ca coronavirus bakaba barahagaritse urwo rudandazwa canke bakora bahomba. Iyo mfashanyo ikaba yarigizwe n'umuceri, ibiharage n'ibitenge. Mw'ijambo yashikirije abo bakenyezi yabasavye gukorera mu makoperative kugira ngo vyorohe kubafasha. Mu kuyumvira kino gikorwa twaragiye hamwe na Fondation Merck tuti ikiza coronavirus cafashe isi yose n'Uburundi budasigaye inyuma, carakoze ku miryango imwe imwe. Haro benshi bari babeshejweho no kudandaza amavoka batembera mu ibarabara baja kudandaza irengarenga,
baja kurangura nk'ibitenge ngaho hakurya muri Kongo canke kurangura ibindi mu bindi bihugu bitandukanye bibanyi, ariko kubera ingingo zo kwikingira zimwe zimwe zagiye zirafatwa byaratumye nk'abafise amikoro make badashobora kugenda n'indege kurangura mu bindi bihugu bikomakomeye, baca babura ico bafata n'ico bareka ku neza yo gukingira ubuzima bwabo. Duca turavuga tuti nk'abahora badandaza nk'utuntu duto duto, abahora babeshwaho no gutembereza amavoka, gutembereza irengarenga, kuja kurangura hafi na hafi utuna turiya, tutereka tubanze tubereke ko hariho umwizero w'ubuzima, tubanze tubahe ibyo bafungura nk'uko nabivuze, babanze bashire ku mutima ushima kuko inda yoyo ari bahomora. Hanyuma duca turimva yuko bokorera mu mashirahamwe nk'ibyo mpejeje kubahanura, kugira tuze turabafashiriza hamwe bari mu mugwi aho ushobora kubasanga bari kumwe. Iyi rero ni intango yo kugira ngo tubereke ko imbere ari heza, ariko byose bizobavako, bizova kwishaka ryabo kandi bive no ku maboko yabo. Bavuze ngo ni bantaho nikora, ariko twasanze atari bantaho nikora koko. Burya ntaho nikora ni umuntu adashobora nyine kumva ko ashobora gutambuka kuvuga kuyumvira, ariko abanye kubera bafise ubwenge bakagira n'Imana barafise amikoro. Iki ni ikintu gito gusa kibaha icizero c'ubu no muri kazoza ko bafise amashirahamwe abashigikiye. Ibikorwa vy'urukundo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yakoze mu kwezi kwa Ntwarante ntivyagarukiye ku mukenyezi gusa. Igenekerezo rya 3 Ntwarante, Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE yarishikiye kuri paruwasi Kibumbu, akaba yaragiye abashiriye agakemanyi kagizwe n'ivyuma 700 bifise agaciro k'imiliyoni 32 n'ibihumbi 550 z'amafaranga y'amarundi. Ako gafashanyo kakaba karako gusubira kumanika ishengero ry'iyo paruwasi yaheruka kuguhura n'ivyago vyo kuguruka bivuye ku mvura ivanze n'igihuhusi. Mw'ijambo yashikirije yasavye abarundi gufasha abo bose bari mu vyago bantaho nikora, badasize inyuma abakozi b'Imana kugira ngo nabo babasanurire imitima bamererwe neza. Uno musi catuzanye nagakemanyi agacumu k'ubumwe, mwakire ako twabazaniye ni kwishirahamwe rireha, nta myaka myinshi riramara, ariko riratahura umugambi w'Imana kandi rigizwe n'abasoma Bibiliya bamaze kumva ikigira 10 ico kivuga. Rero ngufumbase igifusi nta cinjira kandi nta gisohoka. Revye Imana yahezagije fondation mugira neza, duhamagariwe kugurura ibiganza kugira duhezagire abandi. Hamboneho n'akaryo ko guhamagarira uwo wese afise umutima wo gukunda Imana. Imana ntimuzohura ariko yagendagenda mw'ibarabara kugira ngo uyifashe uyambike canke ngo yubakire ahiba. Ubakira uwo wese abikeneye. Mufashe bantaho nikora, mufashe abasaseredoti kugira ngo nabo nyene badusanurire imitima bamerewe neza batihebura. Kagera rero tubashikirize ivyo bikoresho. Twaguze amatibe 700 ku giciro c'imiliyoni 32 n'amajana 550. Abo camumva yuko bizobasahiriza mukongereza ibindi bikoresho mwari mufise. Yasavye kandi abanyamwaro gukorera Imana bigishoboka bagifise inguvu n'abantu babibashimira, bubaka ingoro y'Imana aho inyenzi n'ingese zitazoshika.
ibyo bavuga ko sivyo buramatari yavuze ko muri kumuregeranya tanga rero ikigira 10 gishitse nagira sabe n'umusaseredoti aza barabira aho byanditse neza kujanye n'ikigira 10 ubaka inzu aho inyenzi n'ingese zitazoshika kubera ngaha ku isi turubaka izo tubamwo turubaka aho dusanurira tukagira imigambi yo kwiteza imbere mugabo ukabuzi ku munsi umwe ibyo wubatse uzobisiga bikabamwo utahaye n'indaro akayibamwa kwigamba terase ko ndayiraramwo none naze ayisohore korera Imana rero bigishoboka mugifise inguvu kandi n'abantu babibashimira sinogenda ntabahanuye rero gukora cyane cyane gukora ineza kuko ibyo tubona ngaha ku isi si iby'iwacu twaca turengana turi ingenzi abuzukuru n'abuzukuruza bazoca ngaha kuri no sengero baze basige umugani nabonye nibikugura ati haraciye abavyeyi batwitangiye imbere bimvukira za Mwaro kandi bakunda igikorwa c'Imana. Ku munsi wa Pasika umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ukaba wifadikanije n'abakristo ba Paruwase Kibumbu mu guhimbaza no gutazira Imana. Muri iyo sengero yari herutswe gusanurwa kandi irateye igomwe. Kuwa 16 Ntwarante umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE yarakiriye ku biro vya Opedade Burundi uwuserukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho ineza y'ibibondo UNICEF John Egbe Abo. Mu vyo baganiriye kukaba kwari ukurabira hamwe ukuntu iryo shirahamwe ryoshigikira ibikorwa vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu guteza imbere umwana. Jeje kwakira userukira UNICEF gitaho ineza y'ibibondo mu isanzu twari dusanzwe dukorana ariko no munsi babaye umunsi mwiza cyane gusumba iyindi minsi aho bishikiye aho dusanzwe dukorera ibikorwa vya misi yose batwemereye ko tugiye gukorana cyane cyane ku neza y'ibibondo. Nababwiye ko nk'umuvyeyi ntazokwitaho ineza y'ikibondo c'umwigeme gusa ariko ari kwitaho ineza y'ibibondo byose na cyane cyane abahungu n'abigeme. Batubwiye bobo ko bakurikirana ineza y'umwana na cyane cyane kuva agisama inda gushika ku myaka 18. Aho rero vyumvikana ko ari igikorwa gihambaye bakora kandi twabateye intege ku neza y'ibibondo na cyane cyane kubijanye na wa mugambi twiha wo gushira mu ngiro gufasha abana bagendana indwara zijanye no gufungura nabi arizo zitwa mu kinofunofu malnutrition zero au Burundi. Batwemereye ko tuzobandanya dukorana ku neza ya bose. Baca basaba ko hoba gutera intege umwana w'umwigeme kugira ngo yige kugira ashobore gukora bijya ikorwa abahungu bakora kubera basanze abana babigeme bonyene bikumira canke abavye bakabakumira bakumva yuko umwigeme atokwiga ibijanye no kubaka ibijanye no gutuma tumanako amakuru. Ubwo buhinga rero bashaka ko n'abana babigeme bo buhagurukira ko ubwo buhinga n'abahungu bashaka kuba abanebwe bakabutinya kandi babishoboye bakumva ko atavyo bashoboye kandi bo bumva ko babishoboye cyane cyane ko ikibondo ari kazoza kejo k'igihugu cacu na cyane cyane ngo inkoni yo kwishimikiza mu busaza uyica ukiri muto na cyane cyane ko turose n'abadushigikira nibatsa ko tuzadufise inkoni nyinshi kandi zikomeye cyane. Aba bose bari ngaha barumva ko bategereza kugarukira
ineza y'ibibondo bavuze ko bakurikirana n'abana bakumiriwe twaciye tubasaba ko bategereza gushigikira n'abana banyamwema muri abo bana bakumiriwe kuko twasanze abana banyamwema barakumirwa aho n'abavyeyi babo basanga bakumiriwe rero nta mwana n'ikinono na nyamwema twamushize imbere mu bana bazokwitabwaho n'ishirahamwe rya UNICEF rijejwe ineza y'abana. Ni kuri ako kamo Nyenicubahiro Angeline NDAYISHIMIYE ateye ishirahamwe UNICEF ko mu vyo rirangura ku neza y'abana ryo kwitaho bimwe biboneka abana b'abanyamwema. Dusozereye ko kino kiganiro tuno musi mugira amahoro ahiwanyu.